Mwiriwe neza bakunzi ba televiziyo Isanganiro sangwa ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Uruhara rw'inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'intangere ku kuja hamwe kw'ibihugu bishimwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asanzwe hanarongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri kino gihe yariko yugurura ibikorwa vy'indwi zibiri vy'iyo nama nshingamateka kuri uyu wa kabiri. Umuti w'ikimanga kibangamiye abanyagihugu bo kumugoboka ya mbere na kabiri turi muri quartier ya Mutanga Sud ugiye kuboneka. N'umwizero utangwa n'uburongozi bwa komine Mukaza n'inyuma y'imyidogo y'abanyagihugu baba muri ako gace ko batakironka n'akarombero bacamwo. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubahe n'ikaze. Tubaramutse ubugira kandi tubahe n'ikaze muri ano makuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari nawe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko arashima uruhara rw'inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bijanye no kuja hamwe kw'ibihugu. Yugurura rero ibikorwa vy'indwi zibiri vy'iyo nama nshingamateka kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ni Daniel Geraze Ndabirabe akaba yipfuza ko uburyo bwo gukorana hagati y'inama nshingamateka y'ubuseruko hamwe n'inama nshingamateka z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bwo gononoka gusumba. Ni nkuru tubaza Jean Dodier Irakoze. Hugurugwa ibikorwa by'isasa y'inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bigiye kumara indwi zibiri bibera mu Burundi. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi mu ijambo ryiwe abona ko amasezerano ashinga uwo muryango yarakwiye guhinyanyurwa kugira yisunga ibibazo vy'iki gihe biri mu bihugu bigize uwo muryango, ariko kandi yifuza ko ingene iyo nama nshingamateka y'uwo muryango ikorana n'inama nshingamateka z'amareta agize uwo muryango vyogononoka. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi anarongoye akarere ka Afrika y'ubuseruko arashima uruhara rw'iyo nama nshingamateka mu bijanye no kwiyunga kw'ibihugu mu burere bumwe. Yibukije ko uwo muryango ugumukura aho yavuze ko kuva mu 2016 inama nk'iyo ibereye i Bujumbura ibihugu bibiri ari vyo Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo na Sudani y'Epfo bimaze kwinjira muri uyo muryango. Ibikorwa vy'iryo sasa vyari birongowe n'umukuru w'iyo nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umurundi wa mbere ayiyoboye kuvibaho Joseph Ntakarutimana. Jean Dodier Irakoze urakenuye. Tubandanya amakuru yacu tuje mu gisata c'uburimyi. Harakenewe ibindi bigega bisahiriza kugira ngo amabanki ashobore gutanga ingurane mu gisata c'uburimyi. Bishikirizwa na Boaz Nime mu ntunge akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa mw'ishirahamwe ry'amabanki. Ni inyuma y'inama yo guhanahana ubumenyi yatunganijwe ni banki nkuru BRB ifadikanije n'ishirahamwe rya Afrika rijejwe gutanga ingurane ku barimyi. Nime abona ko ivyo bigega vyofasha iyo ibanki yatanze ingurane ariko bikanka ko iyo ngurane isubizwa. Icashikirizwe nuko hoba ibindi twita les instruments zosahiriza kugira ngo izo banki zishobore gutanga ingurane ku burimyi. Hariho ikigega citwa FIGA abagiserukira batanze neza yuko mu itegeko rigenga amafaranga ya leta hariho amafaranga ashigwaho kugira ngo abantu bashaka ingurane mu gisata c'uburimyi igihe bogira ingorane ico kigega gishobore kubasahiriza
kugira ngo bishitse amafaranga yagiye muri ico gisata c'uburimyi ntahereye. Bivuga yuko rero amabanki aratanga ingurane mu burimyi, mugabo harakenewe yuko haba ibindi bigega bisahiriza kugira ngo iyo bishitse yuko izo ngurane zatanzwe zidashoboye kwishurwa, hashobore kuboneka ubundi buryo bushobora korohereza amabanki yuko yoguma atanga ingurane nyinshi muri ico gisata. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'ibidukikije. Uburongozi bwa komine Mukaza burahumuriza abanyagihugu bo ku Mugoboka ya mbere na kabiri turi muri quartier ya Mutanga Sud ko ikimanga kibabangamiye kigiye gutoregwa umuti. Ni inyuma y'imyidogo y'abanyagihugu ko ico kimanga cyatumye ibarabara rihuza ayo makartier abiri nako ivyo bice bibiri byarasambutse ku buryo batakironka naho baca. Renova Sindayihebura ni umustanteri wa komine Mukaza akaba yemeza ko umugambi wo gukora iryo barabara uhari ariko hagisigaye ko abemeye gutanga uburyo babushikana. Ingingo zifata kibazo nuko twafashe ingingo yo kugaragura urushengero barusanzwe basengera kugira barondera handi bantu baje gusengera hama kandi n'indi mihana y'abene gihugu begereye aho hantu turababwira ko bo kwimuka kugira ngo ejo ntihagire isanganya rishobora kubashikira. Hama kujye n'ivuriro twafashe ingingo yifata kibanza yuko tuba turahindura ahasanzwe hari ubwinjiriro bw'iryo vuriro kugira ngo tubushira handi ho bagikomeye mu ntumbero ko yoyo tutogyugara kuko urumva ivuriro turyugayeho abene gihugu niho sura kuronka aho bivuza. Rero kijya n'ikibazo kimaze imyaka myinshi turamaze kugishikiriza inzego zose z'igihugu nibaza kijyo kije kibazo bakizi n'ikibazo kiriko kirigwa mbere n'uburyo bwo gukora ahantu urashobora kuba bwarabonetse ariko hariho ikibazo kijanye n'ukuntu ubwo buryo buzokoreshwa n'uburyo bushobora kuba bwatanzwe niba nk'isi yose hama rero bugaca bucishwa mu mugambi wa ONU ujeje iterambere PNUD. Muri PNUD rero niho hashobora kuba harabaye mu guteba kugira ngo bashobore gutabara abajya bene gihugu muri kajya karere. Ivyo rero duce tubonaho nakamo gutera kamo abasanzwe bakora ivyo buhinga muri PNUD ko bogerageza kunyarutsa kugira ngo hajya ahantu hakingigwe. Ubu turiko turagerageza kuvugana n'abari mu bushikiranganje bujejwe ivyo gukingira ibidukikije kuko uwo mugambi uri kukanwa na PNUD niyo wateguriwe kugira ngo badufashe vy'ukuri kumvisha PNUD yuko yokora ibishoboka byose kugira ngo aho hantu hakingigwe vuba mu kurindira niturinde kurindira yuko hari abazohava baziga ubuzima canke ivyo none karabe vyinshi gusomba. Abene gihugu n'ubu turabijeje yuko tuzoguma tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo dukorane nabo bose biraba kugira ngo hajya ahantu hakogwe mu gihe kitarambiranye cyane imiduga n'abantu basubire kurengana bidegemvye. Mu gisata cyo kumenyesha makuru ibimenyesha makuru 11 vyararonkejwe imfashanyo z'ibikoresho kuri uyu wa mbere. Abayobozi b'ivyo binyamakuru bakaba bavuga ko ivyo bikoresho baronkejwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ribicishije mw'ishirahamwe Irondelle rikorana n'ibimenyesha makuru bizofasha mu gukurikirana neza amatora yimirije mu Burundi. Thierry Kitamoya n'umwunganizi w'umushikiranganje wo kumenyesha makuru yari yaserukiye leta akaba ahamagarira abaronkejwe ivyo bikoresho kubibungabunga. Ni nkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Gaspar Ndikumazambo arongoye radio Izere FM ikorera mu ntara ya Rumonge umwe mu baronkejwe ivyo bikoresho avuga ko bizobafasha cyane mu kazi kabo ka misi yose na cyane mu gukurikirana neza ibikorwa vy'amatora yimirije mu gihugu c'u Burundi mu misi iri imbere. Uno musi rero nakanyamuneza ku maradiyo akorera mu gihugu cacu bibaza neza yuko ari ibikoresho bizogira akamaro kanini cyane na burya hariho ibikorwa binini biturindiriye murazi neza yuko
mu myaka ibiri iri imbere hazoba amatora akomeye, amatora y'igihugu cyose. Nayo Mireye Kanyange arongoye ikigo c'abamenyesha makuru mu Burundi Maison de la Presse arashimishwa niyo ngabire, agasaba abatanze ivyo bikoresho ko bogwiza amahugurwa ku bamenyesha makuru. Nk'urongoye ikigo c'abamenyesha makuru mu Burundi novuga nti ibi bikoresho byatanzwe bije hageze, twabishimye, ahubwo bakagwiza amahugurwa ku bamenyesha makuru kuko ibinyamakuru bibandanya bivuka, twobishima cyane. Mugabo mbanze nshima ibi byashoboye gutangwa, ejo hirya y'ejo bigashoboka, turifuza yuko n'ibinyamakuru bindi tutavuze ibi ama media classique nkuko bavyita muri mu bw'igifaransa, n'ibinyamakuru bindi bikorera ku rubuga ngurukana bumenyi ari vyandika presse écrite, yuko byose bose bashobora kuronka ibikoresho nubwo bo bararonka bikeya bivanye n'uburyo bwo buhari. Thierry Gitamoya umunganizi w'umushikiranganje wo kumenyesha makuru ashikiriza ko ivyo bikoresho vyatanzwe bizofasha mu guteza imbere umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi, agasaba ababironkejwe kubibungabunga neza. Mu bushikiranganje rero turashima cyane iyo mfashanyo kuko twari twarabisabye kuva kera, igihe cyose abasanzwe bakora n'ubushikiranganje bategura inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abamenyesha makuru, twama twabasabye yuko botera intambwe bagafasha amaradiyo kugira ngo ashobore kuronka ibikoresho, kuko kubera ayo maradiyo akorera mu bukene bwinshi, afise ubukene bwinshi, murasanga atabikoresho asanzwe afise. Uno munsi rero n'akanyamuneza kubona igisabo twari twarashikirije gishoboye gushirwa mu ngiro, tukaboneraho n'akaryoho gusaba ababironse yuko bobibungabunga bakabifata neza, gutyo bikabafasha gukora batera imbere. Ivyo bikoresho vyatanzwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bibicishije mu ishirahamwe Irondel bisanzwe rikorana n'ibimenyesha makuru, bikaba vyaronkejwe ibimenyesha makuru 11 bikorera ku butaka bw'u Burundi, arivyo ikinyamakuru Mashariki, Jimbere hamwe na Iwacu, Radio Television Rema FM, Radio Television Buntu, Radio Television Isanganiro, Radio Ijwi ry'Umukenyezi, Radio Izere FM, Radio Imico Kama, Radio Umuco FM hamwe n'ishirahamwe ry'amaradiyo asamirana mu Burundi ABL. Amakuru yacu tuyarangirize muyavugwa mu makungu. Igihugu ca Kenya kirangwamwo imyiyerekano ifatiye ku buzima buzimvye. Raila Odinga umwe mu batavuga rumwe na leta akaba ari we arongoye iyo myiyerekano, nkuko tubikesha ikinyamakuru Euronews. Abo bitabiriye iyo myiyerekano basaba President William Ruto gutanga imihoho ngo kuko yananiwe kugabanya ibiciro by'imfungurwa. Idonido na Sheila Irambona. Ayo makuru amenyesha ko n'abo babujijwe kugira imyiyerekano abatavuga rumwe na leta muri Kenya bari mu mabarabara biyamiriza leta, ngo abariko bagira imyiyerekano bakaba birengagije itegeko ribabuza kwigira, itegeko ryaturutse kuri General mu gipolisi Japhet Koum. Abo batavuga rumwe na leta ya Raila Odinga bakaba bakiriwe n'ivyuka bikoreza amosozi mu mabarabara y'i Nairobi kuri no wa mbere. Ivyuka vyatewe n'igipolisi co muri Kenya. Ono mufasoni ati turarushe na leta ya Ruto, yarakwiye kwitaho igiciro c'ifarini canke akava ku butegetsi. Uyu musore nawe akongera ko ati dushaka ko ibiciro vya kawunga bigabanuka. President Ruto ntiyashoboye kugabanya igiciro c'ifarini, nico gituma dushaka ko ahava agasubira isuho iyaturuka. Aya makuru arangiza avuga ko igipolisi carungitswe mu duce dukomakomeye tw'i Nairobi mu nyuma yaho imigumuko yabaye mu ndu iheze ibaye ndanse. Les manifestations de la semaine dernière ont dégénéré dans certains quartiers. Sheila Irambona urakenuye kw'iyo nkuru ivugwa mu makungu. Nta gishasha ntongera kuri ano makuru kiretse kubashimira mwebwe bakunzi ba televiziyo Isanganiro kuba mwagumanye natwe. Tubipfurize kugira imigisha ahiwanyu. Isa